Bon, Cynthia ni umuntu w'umunyamahoro cyane ntiyishima Brad kugira je mpima umukobwa yugurutse woha amahera umuhungu yo wowe nyene Cynthia nyene niwe muri ya deba yasatse ngo nta n'umuhungu yobwira akakunda nize ko mwanyakiri kandi munyakira neza ego ntimushemwo ibintu nyene vy'inzigo munyakire nyene urumva ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana LC Greta niwe muri kumwe kuri micro ya Magic Channel TV nkuko bisanzwe nkuko vyama biri murazi ko ari ya vibe murazi ko ari kwa kundi nyene biba bimeze tuba turyohewe abakunzi bacu aho muri hose mu Burundi hagati mu gihugu bon ibujumbura na hagati mu gihugu aho bon banciriye mu Rwanda muradukurikirana cyane abadukurikirana bari buraya turababwiye tuti big up abadukurikirana bari Serbie abarundi benshi bakunda bagumanja Serbie tubabwire nawe ngo big up to you guys. Uno musi rero ngira murabona ko ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane umwigeme ni naturel afite naturel mwari mumaze kumubona kuri Magic ikiganiro giherutse twaheruka gushirako muri deba uyu mukobwa twarikumwe iyi mwigeme uyu mwigeme rero nabibwire ababwire ko yitwa ababwire hama nanje ndabaza kubabwira igituma namutumiye. Hello guys, muraho meze neza. Hama ni sisi Cynthia. Bon, peut-être que mumenye mumbona kuri Shine Way TV gusa no musi nkaba mvuge ko natumiwe. Watumiwe. Natumiwe muri Magic TV ego kandi nkaba nishimye cyane kwa mwanyimviriye. Okay, Cynthia. Ukora kuri Shine Way muri deba ego ariko warakoze ahandi ego handi nigeze gukora yari Argos TV donc yari TV ntiyari nka TV online okay yari kwandika haba harimo ibintu byose umva ni imeze kuri Facebook voilà ijya nyene ijya mwaragira kuri YouTube ego twagira mugabo umva ntibitaye ibintu byo kuvuga ngo umva bya ibintu dimo imeze nka televiziyo y'u Burundi umva ko ukuntu twakora twarakora nyene umva ibintu byo vuga ngo ma views biki cyane ngo babone biki wamenye nyene ntavyo bitayeho je musanze sindi ni bari bitayeho ama views bari okay Cynthia ni bari bitayeho ama views atari bitayeho ama views je sindi ubisanzwe batwe twakora uko nyene bo ntajya kuvuga umwe ngo shango kuri starting ubwe abantu ngo barabe ikiganiro ngo biki nibi twe twarakora nyene tugatereka subscribe oh yeah ibyo vraiment ntibyabamo okay nice Cynthia rero uno musi namutumiye abakunzi ba Magic TV kugira ngo urumva aratubwiye CV yiwe kandi natubwire CV kuko uyu mwigeme niwe mwigeme wundi mugiye kuza murabona kuri Magic Channel TV kugira ngo azorashikiriza ibiganiro co kimwe nanje co kimwe na Scott inyuma ya kamera nukuvuga uyu mwigeme aje mu muryango wacu nashatse rero kumwakira Cynthia ndagutumiye kugira ngo ndakwakire ku bakunzi bacu ba Magic TV abafana bacu mubona atarakabya turabaza tuzobanza n'abakobwa gusa bo twari tudrose n'umuhungu ariko nari hafi mugabo uyu mwigeme vraiment atu rero tubwire CV yawe gatuguhera akazi ngaha nyene Adi wagombye ati icyo ushaka icyo ushaka kumenya rego byose no hava mpera ngira ni maternelle okay reka ntacu ndaza kuzaza kubaza ukisho Cynthia asanzwe akunda umwuga w'ubumenyesha makuru yes wabikunze kuva ryari bon ngiheza secondaire hariho TV umva umugenzi wanje ngira yabonye ngene meze yabona mu bisanzwe sinubwo ko ibyo nigiye cyane gusa n'umuntu yantoye ambwa ati wenda kwengene umeze iki ngene wifata genre ibintu nyene nk'ibyo ndabona ko bishobora ati uraza ugerageze urabe yes hama nyinshi ndabipima cambura nanje wow ndabikunze nyene kandi santales yego
ucura bikunda yego uca ndabikunda nyene nsanga nyene ngo ndabijamwe nyene uko nyene yego okay Magic TV wahorira yes nawe ndayiraba ni biki ukunda vyaho icambere ndakunda bijya hari ivyo minusha ahora akoresha bya open mic ibyo ndabikunda cyane nimba ibintu bya mbere ndabikunda abigire rero umva ndabikunda ndikunda biranda twenga nkaryoherwa cyane ubona ushobora kuzobikora none yes yego murarose open mic kandi basha bishobora hama nge tumve hariho n'ibindi byinshi ama street quiz ego wagiye bose ego byo mubarabara byose nabira vraiment byaranjohera mu bisanzwe nyene n'ibindi nyene mvaga byose nka byose byaranjohera ko umva santa bikunda okay Cynthia bahora bakubwira ko ubuje kuri televiziyo irabwa n'abantu benshi naho wari kameme abantu barayiraba ariko iyi televiziyo sanze ifise n'abafana benshi yes ironka abantu benshi bakwandikira bakubwire urumva mama je birabimbabaza kuya kuntu baravuga baravye cane abantu baba journaliste dufate cane babakobwa ngene bavuga bivanye n'abantu usanga mukorana dufate uri kuja mu byaba gukorana n'abastar iki niki ugasanga bakuvuga ukundi kuntu bakuvuga ibintu byose bivana ingene umuntu yitwaye none Cynthia uri ready gukorana n'abastar nuba narivye dukamo Magic dukorana n'abantu bose ariko canke uzohava ucumbwira ngo bari je ngenda gukorana n'abaririmbyi wewe ubona uri ready kuzokorana n'abaririmbyi nzogerageza gusa nawe urazi uzobuhari nk'umuririmbyi akubwiye ngo nkoreshe interview muhira ijjo navyo Magic TV ntizamukiye oya Magic TV baza kuri studio canke tugahurira muri restaurant ahantu uko niko bimeze donc rero Cynthia mutamugora yes babyumve urumva rero Cynthia numwigeme twaramwitegereje vraiment turabona ko ari umuntu ashoboye merci uvuga ati uyu mwigeme vraiment tubona bishobora donc kujya mwakunze minushe mukankunda n'uyu tumukunde donc twese turi kumwe ni famille urumva ngira jewe Scott yabonye ko ntuze yo mwibarabara canke open mic yananiye donc rero wewe uyigire none yakunaniye waragerageje niyo ndagerageza niyo wagerageje umva naniwe kwishobora ahubwo ifa kugerageza kimwe conyene zokora uzogikoresha wewe donc urumva ko Cynthia agiye ko Cynthia usanzwe umeze gute mu buzima busanzwe nibihe bintu ukunda usanzwe uri umukobwa yugurutse canke uri b'abakobwa batekereza bon Cynthia ni umuntu w'umunyamahoro cane ntiyishima urazi kugira je mpima umukobwa yugurutse woha amahera umuhungu wowe nyene Cynthia nyene niwe muri adeba yasatse ngo nta n'umuhungu yobwira ko akunda kumeze nka minushe none shayetsi no yamuheriki reka byavana ari muri pane nk'aho yaboga tuko turabona hajya oya umva ari muri pane akabinsaba nanje nkaba ndafise none kwikino yamuye no yamuhabura n'ibishatsi ufise Cynthia ari cool bimiye kuri cool okay uri umuntu ashafura n'ingoga yes njye umuntu ashavura n'ingoga gusabihira n'ingoga hari ibintu bikunda gushavuza uje ngaho uzobibona ugasanga nk'ikiganiro uragikoze nizo ntubasha bishavuza pe hari n'ikiganiro twakoze na minushe twakoze kuri Zoom kiranka kujamwe amajwi twagihejeje tuzi ko vraiment gira gisohoka kirafudika mwene ivyo bintu birababaza birashavuga ngo sinza
canke kigaruka kigafudika ibintu nk'ivyo wumva uzokwifata gute? Bon, mu bisanzwe nk'ivyo bimaze gushika rega hari ikintu uba uri ku kazi hari ibintu bishaka kubaza mu buzima busanzwe muga nk'ubu uba uri ku kazi uravuga ati pempa aho tubishika kubera dufate nk'ubu watumiye umuntu muri emission ukabona ntaje none gashaka kugira ikintu nturi bumukubite nturi bumutubwe nawe mutuke ibitusi naco bimubwira mu bisanzwe nyene urageza ukihangana kandi ukagerageza kwiyorosha hama kandi ugasaba no kumusaba kandi atanaje ukagerageza urumva hose akumusaba ego uragerageza none wogira iki rega umuntu umukeneye uragira effort okay numva uri umwana mwiza ariko nyene niko bitegereza kugenda uravye general amateleviziyo arinye ukakompara na magic iki kintu d'exception ubona kuri magic bagira ciza kitari kuri andi mateleviziyo arinye icari ico nakubwiye nkunda open mic antwa nta yindi TV online bakigira kuvyerekeye gukora professionalism naho kuvyerekeye gukora bica bivana ubona turi professionnel cyane vraiment kandi ni umwuga nyine usanga muriko murakora muvyumvamwo mumva mubirimwo vibes ugasanga ni ibisazi vraiment biraryoshe cyane vraiment kwakira abantu wovuga ngo kuri magic nta muntu yohakora ameze ngo nagira ndabaramutse ngo mumeze neza naho cyangwa ngo ivyo gutwenga urumva hasi kuri RTN wumva ushaka kugira Raba no kuri radio umuvyeyi wa yandi maradio yitwa RTN. Aho ugendera ariko kuri radio nshobora kuguma tumeze gutya. Nivyo muratwenga ukaryoherwa wow babitese. Okay Cynthia uje ngaha rero hariho n'imisore ari nayo ituraba cyane. Kuri Magic TV turafisa abafana b'abahungu. Yeye gusa nahoga nawe. N'abakobwa bariyo bariko abahugu ni benshi ugiye kubona abantu bakwandikira hariho kukwadimiha hariho ko uba usanga ubaye publique usanga uzoca muri quartier yo Cynthia kuri Magic urumva usange uri kuraja muri publique hari gihe abantu batabikunda urakunda kuba publique the gab Ivyo ukazi ntaco bitwaye urumva nyene no tugiye kandi ibintu udashobora guhunga warabonye nk'ivyo bagiye barandika kuri minushe yego nayibonye vraiment nayibonye cyane gusa minushe nyene yagize neza ko yaca akora nawe arababwira ko ibintu byo kuvuga atari vyiza iki urabona ko kuntu bamwanze fata ko nawe bashaka gutangura kwandika ko gutyo Facebook nguyu umukobwa yagiye kuri Magic nguyu umukobwa akorana na Elsie urumva ugasanga barakwanje vraiment ntibakunda no kunyandika ko gose bwana yarakoze ariko wewe bishoboka ko bashobora kwandika ko nkakujya kubera iki birashoboka bose atanga tu wewe umva uzovyakira gute je mu bisanzwe ibyo bazomvuga ko byose peu importe kubera ko je mu bisanzwe ndimo nzovyakira ukunye kubera igikuru je nzobanzi byose akazi ndiko nzobanda akazi ibyo ndimo byose nzobanda bizi nico nshaka gushaka ko byose nzobanda bizi donc ibyo bazovuga byose umva rero nko atwironkera ari bien déterminé kuko ibintu bijemwo wibaza ngo ni blague n'ugufina ugiye kubona abahungu bakwandikira bakubwira ati je narakubonye hajya naragukunze je vraiment nanje mbahana surtout aba diaspora ariko diaspora n'abantu bacu baradukunda na cecera ko muri entourage bavuga ati abakobwa muri YouTube burya nta kindi bashaka atari aba diaspora for the reason iyo bishatse ko mujana n'aba diaspora gukoresha ibyo bashaka yaho yabiraba muga yuzi ico ushaka wewe nakazi hama ugasanga barakwandikiye uzobona abantu benshi bakwandikira ndagukunda ndakugize iki jewe ibintu byose je urumva umva kubera umva niko busanzwe bimeze mu bisanzwe je urumva kubera umva rega iyo winjiye mu kintu ukizi biraryoha cyane birakorohera cyane ngene ukibamo nkubu ube urashobora uranshaka tukambwiye ati wumva bimeze amahera akakubwira ati Cynthia none kuri keza vraiment yandugikira ifoto nyene y'uwimbereye ukuntu kurumva nk'ivyo byose ni bimwe bishobora kugukura muri determination wowe ushaka kuyiha wewe ushaka gukora uravuga uti jewe ego kuba public ushaka kuba public ariko ya moyen de vite yo kuba igikoresho cy'umuco abantu babagize rero ndiko ndaguhanura umwana wanje rero Cynthia
Cynthia mbonye caractère yawe noneho twanakurondeye tukwizeye tuzi kuri serieuse witange ukore bisaba gukora cyane kugira ngo ibintu bigume bihagaze neza vraiment nibazo batubwira ngo Minushe yaragiye ngo ibintu ngo mwasigaye muragira kuri Magic nta kintu ariko ndavye ukuntu umeze vraiment bizogenda tugiye hagiye gusha urumva yego nta kabazo none nawe ufise ba etsi mu bisanzwe nyene byose usa nk'uwabimbwiye peut-être ngira nihagira ako ntatahura mu nyuma uri mukuru wanje nzoguma ndakwegeranye ndakubaza kubera wowe ubifisemo uburambe ubavuga uburambe mwo cyangwa uburambe uburambe bwana ndakwegera nimba hejo nobani bagiye kwazi no mutinaje nzokikubaza okay bon ntaje reka nje ngumaza kubaza wararaba ibiganiro vya Minushe hari ikiganiro canje uraraba yego nakiravye ni ca Minushe yego ukompaye ubona ari bihe tandukanira tugize sha gusa ibintu vya vibes byovyo biba biratesa umva mwese umva uravye ikiganiro antuka jimbura uvuma ko ibintu ari sawa sinovuga ngo hari itandukana basi iryo ririho byinshi hagati yanyu gusa nuko peut-être Minushe yamaze igihe kinini kuri Magic Channel TV hamanye numva bivanye n'ingera abantu baba bakumenyereye iki n'igihe ubumaze ko hariyo umuntu yambwiye chaque Bruce Melody ari mu Burundi vraiment wewe ntavya ngo hiyaba ari Minushe ubera rose emission ya Bruce Melody kera barayikoranye pour dire ko Minushe numva ko yarashatse kuvuga ati wewe ari sharp kandi arakora cyane vraiment ico kintu yarakindusha vraiment zidiyemera yarakora gose ntiyatinya kwa front abantu numva nivyo shaka nawe kumera vraiment byoba vyiza vraiment hamwe ukore nyene nka mabusha ukore nk'ivyi wawe nawe nta buryo gukorera ni famille nibije ahanye nibigeze muri Magic banyereka ngo ni ngo tuje gukoresha ahubwo banyeretse tuje dukorana umva donc turakorana nka famille niki sasa rero ukore ugire effort yo kuba sharp basi twa uranzi mukazi kananje ndagudeshe twa aha ntayerera rimwe donc rero abakunzi bacu ikintu nshaka kubabwira tujye tuntu commentaire ngo naka tudashobora Minushe none ngo ari mana yanje none Minushe yaragize emission arababwira ati je ndi ngaha ego kandi nzoguma kuri Magic gusa aho ntari ni mu Burundi si hondi ivyo twese turabizi twarabonye ntari mu Burundi mwazokora ego yayibemere vraiment Cynthia jewe twese apa twese turahari vraiment none ivyo bintu byanyu byo kucamuza ngurumva ngo Minushe ngare ntavyo ubu Cynthia nguyu Minushe rova donc rero jewe ikintu shaka nuko abakunzi bacu badukunda hari abantu bari fidèle muze twakire notre petite sœur Cynthia agaje mu muryango wa jewe na Scott na Minushe urumva tugiye gukorana murabona ko vraiment nakakobwa keza nimuzize kumwandikira abantu bakoreshaje amakosa mu muhamba ashaka no gukora ikiganiro ciwe ca mbere hanyuma mukazomuha ama suggestion ati Cynthia gira ukuntu aha wabishoboye mbwa ikintu coco ndabemereye vibe yarayifise n'amadeba gira genda murabe hariya murabe ni deba duherutse arafise vibe arafise vraiment ntabwo bafise kandi nico gikuru ego na open mic ngo agiye kuza yego ngiye kugaruka vuba ngiye kugaruka cyane donc rero muhe courage mureke kudekuraja kujye twese mwaduhaye courage n'ukuri hari ibintu byanka nawe iyo abantu bakudekuraje urashavura ubonye sinibagiye kubwira uranye commentaire mbi birakubabaza oya maze kuyibona ahubwo none umva rega bisanze bivanye novuga hariho ibintu bivanye n'ivyo uburimwo kandi ubuzi icyo ushaka gushikako hariho commentaire naho umva bogutuka ukabwira nabi w'ivyo araba avuga uti
bye bye. Nego ukavuga uravuga nyene ukavuga ati je ivyo musanzwe ntibindaba akazi ndiko ndakazi ivyo nshaka ndabizi donc abo bantu baguma baguzana indama stress bahubwira ibiki ivyo cuvyo. Cynthia aratwemereye ko nk'ubu ni igiki cotuma nta kintu cotuma ejo ucuzuka tubwira ati je ndavuyemo ndatinye hari umuntu yambujije gukora kuri televiziyo ivyo ntibizoba ego bon birashika ko umuvyeyi vraiment ashobora kuvuga ati Cynthia nashaka ko uja peut-être kw'ishure kandi twivyo ntavyo yombuza no bibuza gute hama ikindi naco ibintu by'amashure narahejeje ntakimbuza mbe nyene ntitwarahejeje ego nahejeje dukoresha umwinyeshuri nahejeje umva antuka nta yindi occupation fise kandi naho no ironka ntiyombuza gukora noneho iyi ni passion yawe niyo passion yawe ibinye noneho twavuze ko uzobikora nk'ibintu byawe ibintu byo guterana ubwo buntu muza kubesha abakobwa b'abarundi kazi barashoboye cyane nikorere umuntu wese yexprime ko ashaka kandi avuga uko ashaka ibintu avuga uko abyumva apana ko batwobuje ngo nakangwa ko ngwagiri voilà yes bon abakozi bacu niba tacongera ko Cynthia umva oya gusa kimwe niko ndishimye cyane ndaryohewe gushika aha bon cyambere kuba mwashoboye kunyumvira kuri Magic Channel TV mukanyumvira nka jewe Cynthia vraiment niteka kandi ndanezewe cyane kandi ndizera ko tuzokwana neza cyane abakunzi ba Magic TV munyakire neza ibintu bizaba bimeze neza cyane bon dimwe ikitazogenda neza muzombwira ego ndi ngaha ku bwanyu ego okay turakwakiriye rero merci turakwakiriye vraiment karibu wisange muhira bakuru bawe umva tuzoguma tukuba hafi tugukunda na Scott nyene musaza wawe yego donc n'abakunzi bacu bameze neza ngo kuri n'abantu vraiment ndabashimira abantu bo kuri YouTube ntimwigira munagira n'amakommentaire mabi mwama kudutera intege gusa n'ubuzo bibona bazogutera intege kandi baradukunda ige support n'ukuri muduha vraiment yawana big up sana. Reka rero shimira bariko baradukurikirana aho mwari muri hose ndababwire ko ndabakunda na Cynthia babwire ko ndabakunda cyane. Reka rero kandi Cynthia bahesezere n'ubundi nawe azoza arabasezera murumva ko biganiro muzoza muramubona ego mugiye kuza murambona kenshi cyane donc turahejeje nize ko mwanyakiri kandi munyakira neza ego ntimushemwo ibintu nyene vy'inzigo munyakire nyene urumva muje umutima mwiza ego nanje ndaha nzogerageza gukora ibicoka byose kugira muwandanye munezerwa n'abatari bwayirabe bandi biyongera ahubwo babe benshi cyane subscribers baguma mugira subscribe ego mutavyibagira hama merci beaucoup murakoze kunyakira umuryango hama bakunzi ba Magic Channel TV ndabakunda cyane mugiye kuza murambona kenshi yes no bye bye ciao bisous